kugira igihugu gitera imbere, kugira Afrika itera imbere nkuko mubona muri Aziya, mibona i Buraya, bano bya muri Aziya mu myaka 20 bari kuri nogero giwacu. Igihugu wumva bari hasi cyane. Ariko hari ibintu bagize nka tutariko turagira. Bisigura ko twe muri Venta nizo turashika aho Aziya igeze ubu. Bana ko ari yo soko donki niyo izine y'isi niho babahingura ibintu byose. I Buraya naho nyumba y'iko intambara kabiri isi yose yaboma ibintu byinshi. Nko mu myaka 20 yakurikirana nyine barabasuye kwa ibihugu biri kwisa. Naho Amerika yafashe ibintu byinshi sivyo. Hangiye mu bintu abantu hangiye gusanga batazi mugabo berekana ko iterambere rishobora kwihuta. Ibintu bita recherche scientifique na financement za recherche ni ibintu bya pratique. Nta muntu aha muri Afrika izi ngorane zishingiye ku vyuko sivyo amareta abona mu rukiza. Ibihugu byo dabitahuye bizomara nk'imyaka amajana n'amajana tubigurira ivyo bintu twaha kwikora kandi bishoboka. Ravyo kereke pare ubukene muri Afrika buzohaguma kurugero runaka. Ibihugu ngenge bizonatera imbere bironka injya bironka amabarabara bironka ibisagara byiza mugabo bizoguma bidepanda cyane ku buntu buto butabereye. Uravyumva? Hanyuma ubukene ntibuzokura n'ingoga nabwe nti fata nk'amamoto bataguze hanze, ufate imiduga itaguzwe hanze mu myaka nka 10, ufate ababajaje ataguzwe hanze, ufate imiti hamwe twa mu myaka 20-15 dukora nka 50% yikenewe. Urumva kujya kabahindi ngo nimwimenye ngo mwarize ngo ndabera mu mabanki mpaje ariko ndavuga atari leta yashize nk'uburyo igira ama subvention ntibikunda ko azokigera kuba mu gihugu. If you build well. Ndabaramukije bakunzi ba BMBC Broadcasting, ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ni Caritas Nduwimana kuri micro, turi mu kiganiro icanzo cy'iterambere, ariko kandi murana afise kandi umutumire ni PDG wa BMBC Group asanzwe arongoye ishira hamwe rinini. Umutumire wacu dora tumutuma ko kugira ngo atwigishe ibi nabiriye mu bijanye n'iterambere ryaba ry'igihugu umuntu ku gatwe kiwe uwari we wese. Duheruka mu kiganiro atubwira ibijanye n'umutahe. Abantu benshi nitwe twatahuye ko imitahe twivukana tukayigendana mugabo ntituyikoreshe kubera tutaba tuzi ko imitahe dusanzwe tuyifise. Uno musi rero twashimye ko tuza kuvugana ku bijanye inyigisho kanaka canke indero niyo yoba ituma ibihugu byinshi muri Afrika, tuvuge muri Afrika canke Afrika yacu idatera imbere. Hari ivyigwa byinshi tuba twarakuye mu makaminuza atandukanye zaba z'igihugu canke izigenga. Hari bisata byinshi, hari byo kubaka, hari byo korora, ibisata bibaho bishobora guteza umuntu imbere. Turabyiga mu kaminuza z'u Burundi mugabo turasohoka kaminuza twamara gushika hanze dufise impamya bushobozi, ukaraba cya kintu umuntu yokora kugira ngo yiteze imbere, ukaraba umuntu yarize kaminuza yego yarize hariya yego mugabo kugira ngo yiteze imbere wa muntu ukaraba ikintu ariko arakora kugira ngo ateze imbere umuryango we canke igihugu ciwe ntagihari. Nico gituma rero tubatumira ko imboneza haba n'abandi muhora mubabona bakaza bakatwigisha ati gutera imbere nuku, ariko kandi abantu barasumba-sumbana. Cyo gituma nanje rero naronde umutumire kugira ngo twige atwigishe umupedeje atwigishe atubwire amaze kutubwira byinshi, ariko kandi jewe ndimvuga menshi kafata manza baramutse turabayika. Ndaramukije abakunzi ba televiziyo BMBC Broadcasting. Hanyuma ndagushimiye na kwa namantu mengaha. Yego murakoze cyane muyobozi wa BMBC Group. BMBC Group rero ni shiramwe rinini, ariko kandi nitwaje ngaho kugira ngo tubabwire BMBC Group yaje hano nk'umwigisha atwigisha. Mbega uno musi mfise theme shaka uze kutuyagirako. Mbega inyigisho nizo zoba zituma Afrika yacu idatera imbere mu biziko byinshi, ariko kandi twashatse mudusigurire inyigisho dufatire ku nk'inyigisho tuba twakuye mu mashuri. Barabona ko dutangura ibisata tuvuye mu 9 hano mu Burundi n'ahandi ngira ngo nuko ntarajyayo, ariko kandi dufatiye ngaha mu Burundi wacu hariho inyigisho tuja kwiga inyuma yo mu 9. Hari bisata bitandukanye, hari indimi, hari gushona, hari kurima,
hari ibintu byinshi kubaka, hari aba engineer muri BMBC group muhora mwakira abanyeshuri baba baje mu stage ngira babona ibyo baba bakuye ku mashuri, ariko kandi none kubera iki Afrika idatera imbere kandi dufise ubwo bumenyi bunganuko? Ubwa mbere urakoze kazi. Iyo umunsi kugira igihugu gitera imbere, kugira Afrika itera imbere, nkuko mubona muri Aziya, mibona i Buraya, bano bya muri Aziya, mu myaka nka 10 yega bari mu myaka nka 10 heze, bari mu myaka 20 bari kuri nogero gwacu. Igihugu wumva bari hasi cyane. Ariko hari ibintu bagize nka tutariko turagira, bisigura ko twe muri venta nizo turashika aho Aziya igeze ubu. Bona ko ari yo soko donc niyo izine y'isi, niho babahingura ibintu byose. Voilà. Iburaya naho nyuma y'uko intambara ya kabiri yose yaboma ibintu byinshi, nko mu myaka 20 yakurikirana nyine barabashiye kwa ibihugu biri kwisa. Naho Amerika yafashe ibintu byinshi sivyo. Hangiye mu bintu abantu hangiye gusanga batazi mugabo zerekana ko iterambere rishobora kwihuta. Rero wambwiye ati none ngaha mu Burundi, aha muri Afrika ko hari ibyo kwigisha abagronome, aba engineer, abaganga, aba scientifique, abakena ibya mekanike zitandukanye, ko installa amatara. None kubera iki abahinga badateze imbere ibihugu byabo? Bwa mbere mwarabwire ko hari ibisa tutavuga kuko utazi ko nibinabaho. Hari nk'ibyo bitaje ni maritime, kwigisha abahinga bubaka amato n'ibijanye navyo, hari kugira twe exploit ibiyaga, dukora ama societe mpuzamahanga tware imizigo n'ibindi. Ibyo hari byo ubona nka mu gihugu, hari n'ibyo umva n'ahandi hagufi bihari. Hari ibyo bita ntuzeya science spatiale, kwigisha aba engineer ukuntu ikirere kibayeho bigenda juru. Ayo ma satellite sinzi ko mubibaza mu bintu bisanzwe, mugabo kugira igihugu gitera imbere ifoke gikontora nka communication yacu. Ngo gasanga na hariho n'abarundi ibyo bavyiga. Barahari mugabo urumva niko ndavuga ko ngaha tabihari. Kubera ibihugu ntibizi byo muri Afrika kwivya byo bituma igihugu gikomera gitera imbere. Bo bavuga ati turondere indya z'abantu bafungura. Ibihugu byagerageje usanga byarondeye indya z'abantu bafungura, birarondera ubutare bwo kugura imiduga n'ibintu abantu batemberamo. Mugabo ivyo birashobora gutuma umuntu yibesha mugo ntabaforo, ntaba strategique. We musata bambwiye rero, ntibambwiye génie maritime, ntibambwiye science spatiale, ntibambwiye aéronautique, turi kumwe, ntibambwiye construction automobile, aravyumva, ntibambwiye robotique d'assemblage, turi kumwe. Robotique ni ama système agezweho okena yakera, mugabo ubagezaho bakora amarobo akora nk'abantu. Robo iteranya nk'itelefone, none ngaha hari mu Burundi telefone donc société ziteranya ama telefone za assemble. Robotique ubu igezweho ariyo ibihugu byinshi bishanga amahera menshi cyane kwigisha abana bose robotique. Ni kuvuga robotique bafata ini chaîne de production. Urumva niko mvuga hari abantu bitwa mu Burundi abahinga mu by'iterambere. Mugabo ndandi ntabwo bavuga bintu ndiko nakubwira. Je ni entrepreneur, je vis comment on fonde ibintu bigakura. Yego. Ndasoma ibitabo nkabona ukuntu isi igera hana naravyize ibintu mu ishuri. Mu Burumva igihugu kizima cyo Burundi nta higanwa rya robotique rihari riteye imbere. Aha abana biga guteranya nko kurima n'amarobo. Ubu bageze ahantu iburaya bwate none ko tuguma twubake muri Tanganyika hakaba harimo danger, harimo danger. Amashini ashaka gute baca bajana amabulldozer n'ama excavateur baterekomanda ku ordinateur. Nivyo bita robotism. Ni kuvuga ibi bya automation n'ibindi bijana. Abo rero barateye imbere. Muga mu gihugu cacu ivyo ndiko nakubwira. Umva ni byinshi ndiko nakwereka igituma tudateye imbere muri Afrika. Twego tubyumva siko biri. Iryo terambere ryo kuronka injya zo gufungura no kubaka amabarabara ni kibuga c'indege siko iryo siyo terambere. Iyo donc tuko turubaka cyo bita ama société de consommation. Aho abantu bariko bararondera ubutunzi mugabo bwo kuzogurira abandi bantu bakoze. Ntibari bwiremere ntibari barondera ubutunzi bwo gushora ngo abandi bantu bagurire.
ibyo bintu byose wumva by'ivoka, wumva by'ikakawo, wumva by'ubutare, uravyumva uko kuntu turiko turabikoresha bidaci indero idateye imbere no gucreya des générations zizodepanda ku bihugu bizi kwiyumvira cyane. Generation dufise amahera yo kudepanda ku bihugu bizi kwiyumvira cyane. No kuvuga iki rero kugira iterambere ribe strategique, abantu bigaburiye kugera urugo hejuru, nuko bafise amashure kandi ko ndakubwira ndasubire ngo amwe nk'abada bayishobora batanatahura. Utabonye kuri universite y'u Burundi iterambere muzakoma bariririmba, turi kumwe. Utabonye ibisata ngomba ndakubwire muri universite y'u Burundi, hanyuma ubone amalaboratoire abamaze kaminuza baca bagiramwe amarecherche gushikoza bagabo bwose bagume bahareta amaformule mashasha. Iterambere muzoguma muryumva muri Afrika no mu Burundi babiririmba. Ibisata bikurikira turafise sante, barigisha kuvura mugabo nk'ubu ibintu by'amafarmasi, ibyo gukora imiti n'ibindi, urabona nta hamwe hari leta zo ngaha muri Afrika zifinansa abahinga bavuze ngo badekuvura incanco, badekuvure imiti mishasha. Coronavirus iteye isi yose iraba hehe, mu Bushinwa, karaba mu Burusiya, karaba muri Amerika. Kubera iki? Nta bahinga dufise. Kandi abahinga ibihugu byabakoze mubwo gihe kanababwira. Donc bagira amashure yigisha izo technique, amaleta nimba ari pharmacy baca bavuga bati abasohotse rero ngira laboratoire bajya ba distance, bajya abayabade mu isando mindi bihugu mu Burusiya ntumenya niyo bakora. Leta zishaje bahamba mu kuzimu ahantu bazodekuvura ibintu by'igihugu tutiravi. Umuntu umuhinga agatungwa no kwigisha muri kaminuza no kugira ama découverte, akabaho neza nk'umuprofesere wo muri university canke umuhadeje w'ibanki, sivyo? Mu bya sante urumva nta bahinga bariko barakora ibya biotechnology, sivyo? Ibi by'amantuze ya nk'ibi bakora ibi byo kwikorera biomedical, les équipements, ibi by'ama scanner, ibi by'ama, sivyo? Hajya ubu haba hariho igisata kivyigisha muri university, muri sante ntere muri sante gusa. Sante nabwe nti ateza ko hari igisata cigisha ibyo gukora imiti. Ama laboratoire akaguye. Leta igaca finance ama laboratoire. Muri ministère niba baba finance gusa amafaranga, kandi ibindi ko ndavuga biri ngaha mu Burundi no kwisi yose muri Afrika. Abantu bose bazi ko ndose amera kugura imiti, abanyagihugu bakaronka imiti ko igihugu gipanze neza, kagira stock y'umwaka ko rope ipanze neza. Mu gihe ibindi bihugu nibiri ngaho bimaze naka nk'ijana 100 bariko bashira amahera menshi mu kwikorera imiti. Ufata urumva hari ibintu byo ifa kwaguka, naho oja ma vision nk'iza pende ziruze kwisi yose, no muri Congo barazifise, no muri Chad na hehe barafite ama vision y'iterambere mu myaka 10 5. Nta ntango bitari ubwiye ukabaza ati none ibyo gukora imiti muza mufise abahinga bangahe bari confine mu laboratoire bahembwa na leta neza, bafise n'imiduga n'amazu yo gukoreramo, kuko ata education ntibikunda ko abantu bashaka amaviza hambaye. Ukaza none barihe amazu yabubakiwe, imiduga bakoresha, aho bigira ama découverte bayakorera he? Donc ibyo abantu benshi n'abazi nuko byo bikenewe muri sante. Tushaka gutera imbere muri sante udafise abantu bashaka kugira autonomy kugera runaka mu byo kwivuza. Nk'ubuhindi bwabonye bifise abantu benshi bona nishaka gukora machine nk'ibindi bihugu gace kugira iki baciye bigisaba byo kwikorera imiti byoroshe. Baci abahindi batera imbere gukora imiti byoroshe, bakwepa ibindi bintu biri difficile à faire. None ubu n'abaridere mu vy'imiti mu gihugu mwisi turi kumwe. Ibi byo gukora ama scanner ngaho ipfuye ntituzikorera, mugabo naho ipfa ntituyikora, ntituyirepara. Turinda gutuma hemodialyse ipfuye ntimuyikora, radiographie ipfuye ntimuyikora, ibintu byose nk'ibyo ntimuyikora. Hajya haba hariho muri university muri izo bya medical nyene baba bigisha ba engineer bakora guhera kuri thermometre, urabyumva kuko reference zirahari. Ivyo ne muri Afrika biri hehe? Ibihugu byose byo muri Afrika birondera kwimba ubutare ni petroli n'iki ngo bitagurira ayo ma equipement hehe? Hanze y'igihugu.
hanyuma ivyo bihugu mbere birateza imbere iyo dependance kugira ngo bishobora ngaha sivyo naho urungika y'umuntu kuza kumwigisha ashaza gutanga umuti kandi yari yize kugira yake kukora kubera asande igihugu ciwe kitategura laboratoire izo mubeshaho neza no kuvuga mu bindi bihugu abantu bakora muri recherche scientifique abantu baho neza nk'abandi ba fonctionnaire ba leta canke barushe bavyumva ugende tukiri muri santé nyene thermometre tensiometre ivyo bintu bisanzwe urushinge ivyo bintu bisanzwe ivyo bintu byose bituma mu baganga bakora bijya byose najya amaserenge nazijya y'amaseru mu byose nivyo imiti nta gihugu na kimwe cogira laboratoire yo kubikora myaka 10 nikiyo cyabishikira cya 20 nimiburi baye bakora imiti bashaka kwikora n'incanco zimwe bashaka no kudekuvura incanco z'ingwara nshasha kirumvikana none ko uzugende rero nabwo ntigende muri Chad je ndakwikana makuru muri Afrika yose iyo niko ibihugu inshobora gutahura indimi ndakurikirana za Maroc bose bariko bashira ingufu mu kurondera amahera ngo bagure iyo miti ikoze n'est-ce pas nukuvuga n'abana bacu yaba biga gukora imiti baba bariko babarokirite n'abashinwa n'abahindi n'abanyamerika nukuvuga utugo turaforma abantu biga kuvura kuburyo igihugu abo gikeneye kibarose cyangwa ati ntakazi kandi kahari ariko iyo twigisha abantu badekuvura babahinga mu by'amamolekile y'ingwara n'ibindi abo bantu isi yose rabakeneye aho ndi muri sana urumva tudafise abantu biga gukora ibikoresho byo kwa muganga nabyo bitanda birimo n'amateriya byigisha leta ifinansa kujya finance abantu muri payeje canke muri Onacop canke bafinansa ibindi byose leta ikakoreka avuga ati iyi banki ifinansa recherche scientifique bagufinansa diza atacu basubiza gukora umuti bashaka canke tuti niva imbere ivyo tarabibona abahinga bari laboratoire bajya muri kaminuza bigishayo badekeshwa kuko nibisi donc nibo bateze imbere ise biri hehe biri muri Aziya ariko ndavuga biri muri Amerika biri buraya naje biri mu Ufaransa buteye imbere Ubudagi bugatera imbere Bwongereza bugatera imbere ibihugu bitagize ariko ndababwira n'ubu biracagura n'imiti mu bindi bihugu yo kuvura malaria ho ni kado cyane turi kumwe kubera basekuru batarinda donc urabona ukaba muri transport ukabona abantu baguma barondera amahera kugura imiduga hanze n'amabisi public canke privé ibihugu birondera igitoro n'inzahabu n'amamanganese n'ibiki byose byo kurondera ivyo bintu hanyuma ntibigishe ntibagira materiye ya leta canke ya privé leta zifinance kugira ngo uvuge ati ofete nko mu bushona byagenze gute bavuze ati independence mu gihugu kinini ku miduga ntivyoroshe bacha afata ama société privée ari z'amahowo mubona ngaha ya mahowo aya machine vibra na voiture électrique bamaze 30 leta ishiranga amahera daharuye uko yaronka kose ubu n'abaredere mondiale ubu mu vy'imiduga ikoresha umuyaga donc ikoresha umuyaga nkuba voiture électrique n'ibindi bintu electrique ibi bita malede by'imiyaga nkuba bikoresha ibi by'amatara yitwa malede byose nibo bari avance bamaze 30 yonyine sinamyinshi bafasha amasosiyete nka 40 ingahe bashira muri bya transport leta imaze imyaka yapondanga amahera abahinga bariyumvira kuko mu Burundi abahinga barahari muri Kongo barahari mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda aho urumva ni benshi sivyo bamaze iyo myaka 30 raba nibo baridere kwisi muri ivyo bintu matière première bayikora he ino muri Afrika ntabacere mu jambo ubwo muri Afrika abanyamitahe ntibashobora kuba babuzwa gukora nuko hariho imigambi bashobora kuraba bakavuga ati umugambi ni munini ngira ngo uwo ujamwo leta niyo yo ushobora jewe ndawugiyemwo simbona ko nono nico gituma nk'ivyo bihugu by'Ubushinwa ivyo bihugu by'Ubushinwa muri Turiki leta ntiyabwiye abantrepreneur ngo gukora imiduga gukora matre leta yafashe iragira kandi ibanazi bigira borganiza kujya kama cooperative baravuga ati muri voie faire muri vy'amashema de fer ama entreprise nk'atanu bagomba leta kwikoncentrako bacamara 30 baya finance bagafinansa materiye bagafinansa n'abanjire babo badekuvura bishasha ubu barafite n'amasolution mu Bushina atari ni burata no muri Amerika mu vy'amavafere sivyo bageze ku bintu birebire niko bakora n'ibindi bihugu byinshi hari bacavuga bati ntidusiganya aba entrepreneur atayo bafise ntidusiganya amabanki atamahera afise twebwe tuvuze yuko mu myaka 5 tuzotanga 100 miliyari canke 20 miliyari canke 10 miliyari muri domaine yande ya construction automobile ama kamba na chahiganwa n'ama project
kugira ngo iyo subvention ya leta ko rica gusiganya aba entrepreneur n'abagudatunga ku bintu by'igihugu hari ibintu birengeye nivo y'umuntu w'entrepreneur kandi hari utabyikorera atabone umuntu abigukorera woshaka kugura imodoka cyangwa ukunza kuyasambira iwanyu mugo nturo nk'ubwo ha technology kubikora udashize abanjeneri wigishije biwawe no ngaha baraharega babishoboye ega mu gihugu aba engineer barahari barahari ngaha babishoboye ariko kandi ntibashigikirwa urumva ntibashigikirwa kubera yuko nibaza ko muri Afrika badatahura ko bijya bintu twize bishara kuvanga ivyo bintu dukeneye hanyuma kandi hariho n'ibintu byo ko ngaha abantu babaho ku myaka mike umuntu project amana na 5 na 10 abantu menga sizo aroke donc igihugu burya kizo n'ibintu en principe bibiri tugize n'ibintu bibiri gishingiye ibihugu byateye imbere babishingiye kuri departement y'abantu bataboneka babahinga les scientifiques les techniciens abo n'abantu leta cyangwa laboratoire bari mu kaminuza no mashanti no mu materiye abo bantu ntibaboneka bagumiye ntibaja muri meeting nta kintu kimwe baboneka muri leta ivuga ati mvuye nganda bereka nawe perezida aza nko mu Bushinwa hariho abantu akazi ubundi hariho abantu bafite mission z'imyaka 40 yo kubaka ibintu strategique by'igihugu batazova iyo bari bazosubirwa n'abandi domaine sizime kujya avuga ati hariho ico bita pouvoir judiciaire muri by'ama démocratie sivyo le pouvoir menga législatif na exécutif voilà hariho na pouvoir mu guteye imbere yakane yongerako pouvoir scientifique technologique ibintu nk'ivyo ibintu by'abahinga nko muri Amerika none ko naho leta bajyanye politiki bashanamwo ibigwanisha gima bikogwa hariho abantu bijya ibintu bitanafekita cyane mu Bwongereza none ko leta ihava abantu batamenya ati ntituzi byabaye hiyo hari ibintu leta badakora ko nabikoze ko ubo cyakwica bavuga bati bari abahinga leta kuma bakora inkoshasha bakora mu bintu na politiki ntibisa turi kumwe barahantu mu université mu laboratoire mu makave mu bunkeri we nmenye bakorera rero mbandanye rero kigano ni kirekire ko urumva ni strategique nakuva muri transport n'ubu warumvise barigisha bagitome senga aba muri génie électrique muri za électricité muri génie de faté génie civile génie électronique ngaha n'ibindi ibisata birahari kandi probablement barasohora abanyeshure bafise ubuhinga canke afise amabaze yo kugira ama recherche kibazo kiri he bajya bose badistinga kuri university bajya baduwe canke bafise amatara muri ivyo n'abatize amakaminuza bajya mu bindi bihugu mu Burusiya basohoka bagenda mu laboratoire ya leta ifite des objectifs ishaka gushika ku myaka 10 muri iyo domaine nk'akarowize électronique kwiga ama système nyene intégré ama ibyo bita ama pièces détachées n'uturi tuntu udukonsomable tuma ordinateur n'ibindi leta ifise des projets gushaka muri myaka 10 abo bantu ntuzobabona bariko bara mu mugambwe ntuzobabona bariko barambere baranigisha ntuzonababona ntuzonababona bariko bara batwara ibanki ntuzobabona bariko batwara ishira hamwe rya canke privé ntuzona batwara ibitaro abo bantu leta yabashize hehe muri mu laboratoire batunzwe n'ivyo bintu naje rumva bakazoda barabwira rero ati twatoye umutuye uye twatoye pièce imezuko twashaka kwikorera ubukate simo twashaka kwikorera ubuye donc drone twashaka kwikorera ibintu okay d'accord turabivuye mu byerekeye muri transport ibi by'amatre nk'urabona bagomba babyeke mu Burundi hajya ishure rivyigisha harimo kuvyubaka no gukora tuskiye n'amawago vyose kubikora by'amatre ubu ibarajyateza guhera hariho umba byafite isano n'ivyo bita ama metro ibarajyateza guhera hari iki hariho ama atelier yubaka bijya bitre ugira iki nugufata gusa bakavyigisha abantu bagaca ba laboratoire n'ama objectif ama applied bashaka gukora mu myaka 15 abo bajene ibintu byose babwiye barabishobora habura iki hakena ko bahabwa agaciro bakaja muri materiel bavyo nubona nko kuri mu buto byarakoga muri Kongo nubona ko abanjene bubaka amato bavayo
hari barateze imbere by'amateriye kera nico gituma abahinga bakora mu Burundi imiduga bava muri Kongo kubera iki mu systeme ya kera yabo baraforoma cyane abantu baba engineer sivyo rero nukuvuga bisigura iki burya iby'amatre mu myaka 20 kwa tuzikorera ngaha banashora amato yo garapakira aja kugurisha mu bihugu byasamaye nkuko ubona mu Bushinwa babituzanira sivyo nkuko ubona abatarena babikora nkuko ubona bakabikora hariho n'ibihugu by'Iburani ubu bikigura amatre bikigura amaraye kubera basekuru babo batari ya projecta imiduga navuze ko imiduga nk'ibugarama hari mugabo akora amamoto kujya muntu kugira utaho ico gituma tutotera imbere muri Afrika ujya muntu wo mu miliyari makei asaba kuko manu bavuga ku maradi leta ushaka kuma project wo ushaka gukora plan mu myaka 5 tugagarika kwinjiza amamoto mashasha dukora Uganda uri developer uri automatize baye ngoma uce wigisha ama equipe yawe hanyuma mu myaka 5 mwe mwamaze gukora uruganda rwanyu amamoto dogarike ku importa yocavuga ati d'accord ni nako byogenda nko muri ibi by'amashini manini industrie lourde kabajya bigitega bakora mashini ahuri imyaba ahuri ibigori akora ibiki bajya ushobora kubaha mission ya Diza bakaguha programme yo muri Diza ukabashira ahantu leta bahemba nta numwisiganya ivyo bintu ko ndavuga ntibiri mu Burundi ntibiri muri Kongo bose abenga babo bavyize bimere nka bicare ngaho ravyo nta buryo bon nta gushigikirwa umuntu araza ngaho akazopfana ubuenjenere leta yamurihiye kwiga mu Bushinwa kandi leta turabigisha no ngaho barahari bajya abahungu b'igitega bakora mu mashini nakubwiye abambere bibugara boshobora guhindura ivy'amabajaji nibi by'amamoto muri senka bikaba bikorerwa ngaha sample ntuza ya production locale nakubwiye bakashagira donc ufinansa ayo materiel ugafinansa n'amasantere de recherche yabo kuko muri santere de recherche iyo gushashize mu buryo umuhinga umubuze muca mugirane mumukura muri Pakistan mukamukora mu Buhinde akaza guhemberwa ngaha agasiga bahaye ubuhinga mbako ni ndabandanye ibi ntabari bwavyumve karita oya ibi by'ukuntu ibigo bitera imbere ntabari bwavyumve kuko uravye mu panga projet muri Afrika umengano bari kwaragwana ni terambere yo gura imiduga no kubaka ibisagara binini kandi ibyo ni consommation bisanzwe nta bihuriye no gukora amamoto uzoshora muri Kongo no mu Rwanda no muri Amerika nk'abajya ahubwo b'igitega bakora amantu z'ama machine cyuko nababonye hatwe twubaka barose financement boja gutuma machine yubaka akora amatafari akora ubuduga butwara amasima mu myaka 5 kibikura hanze urumva none ko ntabacire mu jambo none ko mwebwe musanzwe mutwara iryo shira hamwe ryubaka ukaza wumva nkabo barakora ibintu mushobora gukorana byo kunda ko wowe uba finance ko babuze ico basahiriza kugira ngo mushire hamwe inguvu kugira ngo muzamurane oya ibyo nta entrepreneur koshi yobigira urakoze kandi cyo n'ikintu cyiza nko muri Amerika canke Buraya company ikeneye solution shasha kuko ho societe yashaka kyanyombera yo gukoresha muri ibyo bihugu biteye imbere solution shasha abandi badafise ikigenda mu kaminuza igafinansa recherche igafinansa ariko arabikora cyangwa ikaba commande cyangwa ma laboratoire bakabakora iyo product ngaha rero ikibazo gituma nabyo leta ntidutuma abantu entrepreneur kubikora hariho ubushobozi buke nako dufise twebwe entrepreneur donc abahinga barafise ubushobozi buke nako nabonye nta bushobozi bafise muga leta nayo ntibashigikira leta suko shagira kugira gusa ibasaba amapla umuntu bakahana na kontra n'amakampani 10 akora muri transport niki yo kuzabashitse ngaha naha mu myaka nini rero nukuvuga iki nkurikije uko ndabitahura secteur privé muri Afrika nishobora kwibako kuko nibyo ibintu bitavya amaburse mu bigo biteye imbere ahandi kubera haba hariho amakampani ateye imbere ne systeme amaheri iteye imbere ikampani ikeneye moye zo kugira ngo ikore ibyo idashoboye ikiransa ama action ma bourse
ariko kivuga ibintu by'ama economy abantu bashaka kutatahura hamwe ba ayo magisiyo barashije amaburse abafise imitahe kubera company bavuze iti twege turose amahaca dukora iki niki abaduha imitahe bazonguka nuko bacha baronka amahera gukoresha atambe no muri leta ngahivyo ntibirashika kandi mbere naho byoshika ibihugu bikoresha system ntibitari imbere ningoga nkaje kujya kubushinwa ari leta iponda nk'amahera turi kumwe oya rero sabediri kwa aho ibije mu Burundi byo mu bihugu biri nyuma y'amajambere ibihugu bizovyura umutwe bigashaka gushora utuntu natwe mu bindi bihugu byabo canke bikishorera ni ibihugu amareta atahura ko ari responsibility yavyo gukuza ku nguvu ama entreprise kujya leta nzonga hazabigize kabijya bya payeje nona payeje ko babwira bati we turabona ko ufise imigambi mugo turazi ko atavyo watenze imbere tuguhaye amahera ngano nuko mugo wumvise nkajya amahera bahawe muri payeje urumva ntafise systeme yo kwendesializa ni systeme y'igihugu bakuze classe moyenne rero ibi ndiko ndavuga byo muri transport byo gufata ama entrepreneur bakamuha 5 miliyari para bakamuha imyaka 5 agaca abuze imiduga n'amabisi kwinjira mu Burundi agaca abuza ibi kwinjira mu Burundi ni ibintu bavuga ati bagira ama entreprise azwi bakagira nka projet ya 20 ayo kuyagicira kuri niveau mpuzamakungu urumva transport nakoze ko bigenda imiduga bigenda uko nyene ibintu byose imiduga amamoto ibi by'ama machine nakoze ko bigenda bajya abantu nibarosoma amafaranga fadika mugo batanze amapla clair bavuga bati leta bwite twifuza urumva nabonye muri Kongo abakora ibintu nk'ibinyene by'amadrone n'ibindi nabo nyene ko baravuga bati turose bikoya twoja dufurnisa ibi nabiriye rero nkaha leta ivuga iti babigize mu shuri abagira muri za Singapore abagira hariya muri za Vietnam kandi nabantu bake kuzakurikana amakuru bakiinspira ko kuri abaziatike barinda bari bakora ibintu n'abagusidate batangarira sivyo kujya rero babigize rero leta ivuga iti societe Gitega ndabavuga umenga bitwa D-Technology D-Technology umenga niko bituko ujya kora amamoto sindamuzi mpanda mubona migane kuri televiziyo societe ikora machine Gitega bayibwira bati muri domaine ya construction dukeneye kuba twikorera mu myaka 10 ama bulldozer n'ama excavateur n'ama niveleze sivyo twikorera kandi mu myaka 10 n'izindi machine zitsindagira n'ibindi byose amakombacteur baronye ko batewe n'ukuntu bakwikorera bashaka gushongesha amabuye akava mu butare leta cyabya tugira mugira amafonderi ya bien mutangana gute kanuko leta kivuga ati myaka 5 ko twishobora kugira muteze imbere mugura ama prototype tuzokorerako meze gute kugira muronka abahinga bazokora electronique yo muri zo modoka turafise mu Burundi canke turabazana basabwa iki umwaka wa mbere akabakira atelier bacha bagira projet y'imyaka 10 yo ko baduha machine yubaka projet y'imyaka 10 yo ko baduha machine arima tugacavuga kugira mugire mukene equipe ingana gute amabiro yanyangana gute sivyo aba professeur babigije bo kuri kaminuza cyangwa secondaire baba bahari uca mugenda hari ababuze mu chwape bakaviyo bari bakaza university ikigico gisata kigisha gitangiza special de materiel mu myaka 10 ku makontrole yameze neza nta mashini nimba tuzizanye ho bare bizikorwa ngaha kubera cyo bita autosuffisance kiragoye kiragoye cyane autosuffisance mugabo naho cyo haba mugabo n'ubu depende kuri vyose bashabwa ati kugira naho mudono ikorera ama pièces détachées mato ubuntu buto bw'amagorori n'imipira y'ama plastique yabyo n'ibindi bisabiki hasabiki mu myaka 9 dubona systeme iri semi autonome kwikora ibintu byose bakene muri iyo systeme bikorwa nande na ya leta rero ugiye ukora vizo zo mu Burundi bagira nk'izo mpanasoma zo mu bindi bihugu za Kongo zo mu bindi bihugu za Chad za Togo n'ahandi hose zijya vizo de development hariho bita plan de development hariho bita vision hariho n'abavyita kundi ukaraba muri ayo programme ivyo bintu bisaba
kurinda ku bintu by'imyaka kenza nta birimo nibirimwo nivyo kwikwiza mu byo gufungura ibintu bijanye nk'ivyo byo gukora ibintu biremereye industrie rude niba bishiramo kandi wumva mu bihugu byabo barigisha abanyenjene babizi urumva rero iterambere mu ntango abajute none kubera iki abahinga bahari mu bihugu ngaha buzuye mugabo ntibiteza imbere kandi amaleta abafise ni kubera ibintu ivyo bintu byo bituma ibihugu bikomera tutashanga uburyo hanyuma quelque part leta zibisendera ku ba privé badafite n'uburyo ngo babikore turi kumwe kuko uwo muntu umva ko namufinanshije mu myaka 5 hagera igihe hagacuka cyane mu myaka 10 leta kwera bari kakora ibintu bigurisha mu gihugu leta gacumubwira iti rero genda muri bade ubu wisabire imfashanyo credit hamwe usiga uzanga uruganda mu Burundi gwa finance na leta imyaka 5 kugira ruvaho ruri leta zigarubwiye ati rugenda muri banki mondiale baruha budget kwagura ibikorwa byago tugiye nko mu bya energy bita bya energy renouvelable murabona ibyo amatara y'izuba n'ibindi by'amabateri electric ibyo bintu nibyo bitwara isu canke bica binayitwara gose rero ugiye ukaraba aho bikorwa muri Afrika nabo bazungu nyere baje kugira ane nyo za Maroc za byande nabo bazungu baje kubiko ku byasambere yayo kugira barondera amavantage ku maleta yaho ariko nibihugu bike usanga byarafasha abahinga bavyo ati dukore plan 5 yo kwatikora amabateri electric kandi butari buvanga turi kumwe nibihugu bikeyi kubera iki abahinga muri bihugu bya Afrika bo umenga ubutunzi ntibuvi wabo wafata nk'ibyo amalitium bavuga bikorwamwo aya ma battery electric ukafata abahinga nka mundi barahari ndazi barahari n'ubu leta ibakenisha batora ubabuze ngaho batora muri Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Kenya cyangwa mu Uganda bahari sivyo ugaca bashira ahantu ukacabwira ati je muri senga nkene amapano solaire amateriel assemble n'ama centre de recherche atelier de recherche abahinga kuba bigira ngo bishasha ba devance n'abashinwa sivyo jajja ivyo bintu muri senka plaque solaire y'amabateri ibakorerwa ngaha erega turanakeneye base na tuzozikorera basi abahinga bagirirwa materiel yo kuzirepara kuko nko bagomba guteza imbere imby'imiduga electric kubera ko abantu bashaka gutinya bavuga ati none bipende mu Burundi ndocara bikoresha hehe numva hagiye nk'umutahe mu Burundi zonakoresha cyane kubera bavuga bati wipfuye leta ashyize nk'uburyo mu byo kurepara amabateri turi kumwe hariho amateriel leta finance ariko aragira amadécouverte ashobora no kurepara yapfuye turi kumwe urumva kuntu rero nk'ibya energie renouvelable ntaburyo haraho bari amashuri ariko arigisha kubyasambura no kubara bishasha muri Afrika kandi ariko bipfa kandi ntibinagoye n'ubuvuze ati ngumashe mo 5 miliyari para uwo bigira 5 miliyari 5 uwo ofisi za mbere zakoze ngaha battery canke zabaye maintenance ngaha tugende mu bijanye navuze bya santé kwikora imiti n'ibindi navuga ida transport ndavuga ivy'indege mu vy'indege muri mu ntambara ya kabiri isi yose Ubufaransa bwaratsinze n'Abadage kandi nk'abajene mu ngana baza bakurikira amakuru bamenye ukuntu isi muratera imbere mu ntambara Ubufaransa bwatsinze n'Abadage hanyuma mu general wabo yakoze cyane koranye n'Abanyamerika kugira ngo birukana batsinde bivyukiranye Abadage yitwa General de Gaulle yarabonye ati Abanyamerika baturokoye kubera bafise n'ibigwaje tutafise bafise ni bombe beri shaka gutura igihugu cyose kugira ntibazasubire kutwigarurira muri kazoza tugomba natwe dukora ibombe atomike natwe uzo turusha inguvu zo izina hambara isanzwe tuzotera apfe dufire rimwe canke tugire iki jume byo unyumviriza neza muri menga muri 60 cyangwa muri 60 bari bagize ese ya mbere muri desert yo muri Niger bari bagize batuye bombe atomique ya mbere ese
abafaransa dogwa acavuga ati c'est fini ntawe uzosaba kutwigara twemere ni ukuvuga bafashe imyaka ingahe 10 nka 10 gusa babakoze pombe batari bafise banyuma neza babikora gute abantu bakora ayo mabombe bakora ivyo bintu ntiyabikorera ahantu n'abantu bazi turi kumwe ntibari ni monde politique canke administrative canke iki n'amadomene usanga aho muri yarume bafise ibifo bifinansa gusa tugendere mu vy'indege rero uwovuga ati mu Burundi canke akagumani bo baturusha n'ivyo gushakashaka burya barafise abanjene bakomeye gose kandi mugabo sinzi ko abantu babizi urumva européen abakongomani se ibintu vya education je niko hari abahinga bakomeye naho n'abanyatozi bakora ni imvoni ni nyene imviriza imvoni yinyene bugaraba no mu Barundi rega turafise abashakashatsi ngo gusangira ngo ntibaboneka canke baja habona kubera kwa kwikumira oya se bikumiye azabwiye ko ntawe wishikana hari ibintu abantu batikorera hari ibintu bikorwa n'amareta nabwe n'ivyo bihugu byose umva bikora saba prive babishikako n'amareta ashiramwo uburyo rero Afrika tutayifise ni kubera amareta ashiramwo uburyo buryo ufashe ugafata ukizora aba engineer aba mekanisye b'abarundi bakora mu vya n'abayigutura mekanisye n'abaki bose n'abahinga mu vy'ibikoresho vya material connaissance des matériaux cyo bita technologie des matériaux bajyamenya bati amababa y'indege ashaka kuremuruka gizwe ni ibintu birebire bashaka mati tukoze igicuma ikirema aca giriki bajya ubashize ahantu kabwa ati abarundi bose baze kwikora baze ngaha akazi karubutse ukaba finance naka diza kajugujugu ya mbere wibonera ngaha canke utayibonera ngaha wo ufise abarundi canke abo mu kindi gihugu ca finance izo recherche bashobora kumentena nka gukora nka 8% y'ibikenewe ku ndege digumwe ije ndio terambere rero urumva uwabize ngaha apene bashaka kucamo kurepara indege ngaha kuri aeroport cyangwa saba intuze ya akazi muri Amerika canke Buraya canke muri Aziya wumva aho bariko baragira turi kumwe urumva ko hose abahinga naho w'umuhinga hari ibintu abantu batikorera kwegwa n'amareta hanyuma tugende nko mujanye na muri ivyo da transport nyene nk'ivy'amabarabara navuze ko umuntu adafinanje abakora amashini ntiyo vanga afite ubuhinga bwo gukora amabarabara nivyo vuga ngo nafise ngo abahinga mu byo gukora amabarabara hari ivyo bita vya optique tugende nko muri security cyangwa tujya muri defense mu byo kwivuna abansi rero nakora ibintu bita ubuye muri kino gihe vya renseignement sivyo nukuvuga enseignement y'ubwoba y'amadrone n'ibindi urumva akora amadrone harajamwe rero ivyo bya machine aduga n'amafashini afotora n'amakamera harakenewe nkaje bijya bihugu bikora amadrone bikora amakamera naya mukoresha naya ariko adufotora nka muri televiziyo urumva nk'iyi technology ikora amakamera technology d'observation ya masatelite araba ibiri kwisi urumva harimo question y'amakamera hakacamwe n'ibindi byose bya electronique birebire by'amasatelite no kuvuga iki rero n'ibintu bito kugira ngo igihugu bitera imbere byazi yabumva ivyo wahereko urabirako burya hari amasosiyete ateje imbere gusa niki afinansa n'amareta gushika komeye akora ivy'ama amamiruware arabakure ashaka kuraba ari muri satellite akaraba hasi bacashira ivyo bita ama pièces détachées bakasambla bagakoramo drone kuko urumva abonye nk'imodoka iva gukomprena ko ari isanga hariho societe iri spécialisée ku moteur nindi ikora amakarkase nindi penti donc canke technologie nk'izo hoye nindi ishaka kubikora imipira y'amipira plastique amapine zigakora imodoka zihuje hamwe ivana mugabo rero urumva ko haba nk'ibi n'uwovuga ngo muri defense urumva ukora nk'amadrone nabonye muri Ukraine intambara n'Uburusiya yatanguye
ikene batikorera amadrone ariko urumva ubu bari hambere ya president nyinshi kwisi leta irunda nk'amahera kugira bakore nyinshi none aba engineer baciye bava he niko leta agize nte yasohoye amaboko yashize nk'amafaranga yacibwira ati ababishoboye bose batanga ama project bamwe tejengo bakora drone koruko wandi bakora drone kamikaze bashasha nk'amafaranga niko ndakwereka ukuntu nko muri Ukraine ni ça fait 2 ans 3 ans 2022 2026 ni myaka ine bientôt muri Ukraine n'ibyo byose ubona gute muri Afrika birashobora gushikwako kumenga bitusaba uburyo bwinshi kandi bisaba n'umwanya muri urumva imbere kandi barondera uburyo ni abanza ko bishoboka kwanza urumva warambiwe nawe kwera nawe umurundi mu bandi umurundi waje cyangwa umunyafrika oya kuko tigo turara muri Afrika tukaca kuko nari kuvuga mu burimyi nari kuvuga mu bworozi nari kuvuga mu bijanye donc ibintu byo gukora akora indege kuko ibyo turimo kuko ubu ko nari kuvuga dayere muri mu bintu byanye mu byo gutwara abantu mu biyaga Tanganyika Rwero hariya nari kubwira yuko hoho ibyo gukora amato nuba ariko barakora bajya abantu hakoze mwera kubwira byo gukora materiye leta ikizora abahinga ikabaha uburyo pandasenga Tanganyika ikuzura amato ibihumbi n'ibihumbi harimo nivyo bita sinzi kuno bayita amato y'abagudatunga mu Burusiya yo gutema bitanganyika sivyo donc ni ibintu byose byoroshe gukora mugabo urabona Tanzania byakoze ntibisanga ikiyaga none ngaha Kongo byakoze Zambia byakoze ubundi ntabwo byakoze kandi dufise n'abahinga bona ariko barakora mugabo bakeneye gusa umuntu yobashira hantu akavuga ati budeze sekirize kora mushire muri Tanganyika turi kumwe urumva rona ko quelque part ibintu bita recherche scientifique na financement za recherche ni ibintu bya pratique nta muntu aha muri Afrika izi ngorane zishingiye kuvyuko sivyo amaleta abona mu rukiza ibihugu byo byabitahuye bizomara nk'imyaka amajana n'amajana tubigurira ivyo bintu twaha kwikora kandi bishoboka ravyo quelque part ubukene muri Afrika buzohaguma kurugero runaka ibihugu nk'inge bizonatera imbere bironka injya bironka amabarabara bironka ibisagara byiza mugabo bizoguma bidepanda cyane ku buntu buto butabereye uravyumva hanyuma ubukene ntibuzokura n'ingoga nabwe ni fata nk'amamoto bataguze hanze ufate imiduga itaguzwe hanze mu myaka nka 10 ufate ababajaje ataguzwe hanze ufate imiti hamwe twa mu myaka 20-15 dukora nka 50% yikenewe urumva kujya kabahindi umuntu abikoranye n'ivoka akabikorana n'icayi akabikorana n'intuzavyasha bizana inyungu nyinshi hari ibihugu bifise n'ibitoro nga muri Afrika za Sudani bakegewe n'ibyo bafise ivyo bihugu ufashe ivyo niko ndavuga mu myaka 10 ukavyongera ku bitoro bafise bocu umuntu ibihugu ni iterambere bimwe bitango emergence babageze muri first class countries ibihugu byo biri develop cyane mu myaka 10 cyangwa 15 urabona rero ko wewe ukabona nubu muri Tanganyika nta mato 200 nta matere 200 yigwa akora amato agurisha canke agira iki ubukene ntibuzogira ko tudepansa amahera menshi mu bintu bitinjiza cyane kuko Tanganyika igiye kwa amato menshi ayo kuryoherwa ayo gutembe kuzana imizigo bavuze ko ibidandaza bishega bigabanuka ayo mato wayaguze mu mahanga cazazimvye ibidandaza biguma biza bizimvye hanyuma hariyo Tanganyika igiye kwa amato menshi nayo kudezerwa abantu bose baza kugikirori Bujumbura rero niko ntabwira ukuntu Afrika naho abahinga bahari ntitari imbere nkaziya canke ubura kubera yuko ukuru turondera iterambere ntibikwiye hari ahantu tutatahura iterambere ryo gukwepa ibintu by'abahinga iryo terambere ntiryoshoboka udashobora kwikorera umuti ntibikorera urushinge n'abahinga biwawe uri febre gose naho woba ufise ubutunzi bumeze gute hari ahantu toshika rero ifoka ivyo bintu bijana mbere naho hari ubukene ibintu nk'inge baguma bishanga amahera rero waravuze ari ikintu cyabaye muntu uza muri ngaha Burundi cha payeje je ndakora kivuga muteyi wanje baramuhaye nk'amahera payeje akoresha kandi atera imbere n'abandi bantu benshi muramana ariko arerekana abavuye kukuba abantu basanzwe akoresha ko 3 4 5 payeje babwira umuntu uti turana kufise ivyiyumviro byiza mugabo nta buryo ufise tubereke ko ico kunguka moto guha uburyo
bacamuha abantu benshi batembera sivyo hakenewe rero ko nk'abajya abahungu b'Igitega bakora ibya elektronike banga bakora imbaranya bwenko bakora imbabura zivuga n'abajya abahungu b'Igitega bakora amatara y'izuba n'abajya abahungu nabo bakora amamoto kandi ni page yabahaye amahera benshi page yabahaye amahera ndio nkireta arabafinanshije bisaba rero ko bashigikirwa bisaba baje kwindi level baruze ikigega ifinance umwe 5 miliyari 2 miliyari 3 miliyari panda diza bace batanga igisporta mu mahanga bikorera insinga z'amatara bikorera amatara hena ariko aramurika ngaha ibintu bikorera kirumvikana nukuvuga rero naho navuze nti muri Afrika biragoye gutera imbere urumva nko kuvyekeye payeje nka Burundi hari intambwe batanguye abone kwitaba industriel kubashigikira mugabo abantu eske nibongere ko rero urugero abantu bashore n'amahanga basama hera menshi kandi uharuye umuntu muri 5 azoba yabaye inizine ikomeye urashaka kubona yuko mu myaka 10 azoba yagakaye mu gihugu leta amahera yamufashije ko muri tanta azoba yatumye igihugu kigira ingufu strategic ni hajya wumva igihugu nka Amerika kubwira iti ngo madagurishe kw'indege mugabo ntuzuyikoresha ntuzuyikoresha kunuko kandi unyankenzo nzoyizimiriza aho nyene ku kibuga cyane kitagurutse kubera iki nibo baba baravyikoreye igihe rero gurutu twose ucuba faible rero tuyaze neza nibaza ko watawe gituma Afrika idatera imbere ku murindi yifuza hari imitayi itari kurashigwamo hari ibihugu ku mwaka muri Afrika twengira turashika bikoresha amahera gushika bigasigaza ayatakoze kandi abahinga bazo batariko barakora indege batariko barakora amadrone batariko barakora imiti babuza amahera kubikora n'est-ce pas urumva ariko hakenewe yuko aho hanajamwe uburyo ibintu kagenda neza hari ibindi ntavuze byinshi mugabo wumva ukuntu reka tuzobibandanya mu kiganiro cy'ubutaha kuri no mwanya reka tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko kandi tutarasozera mwatuyagiye byinshi mwavuze ku bijanye no ya transport ibyo mu mazi uburimyi ubworozi ukuntu igihugu kidashobora gutera imbere kandi abahinga tubafise ariko kandi ku bwanyu umushobora kuba mubona ko hoba hariho umuti mwotanga kugira ngo iryo terambere rishikeko urumva karoni nka kapaeje je paeje jadimire gose leta nivize kure ndiko mpana nk'umuhinga abantu nk'akaro bashikiwe na paeje bwa mbere bakaba barageze kuri niveau d'industrialisation ni habe iyindi fo ibakira naje ko haba miliyari kugira ngo batanga akazi ku bakozi 1500 ngana ngaha cyo ni cyambere kugitambere shoboka ibintu bito bigire hanyuma paralelema ayo ma projet kuteza imbere abascientifique n'abatekinisiye babahinga bakora ivyuma bakora amashini atanga nayo ne menshi kugira ngo wa mu industriel akeneye imashini aje Gitega muri izine akabati ko nkeneye gukora ikintu kimeze ukuntu munyigire plan burya bacamugira plan gacavuga ati turihe banki ngahice mu amahera mugabo kugira ngo iyo ntuzeya igende kuri yarire turonka akazi turi beshi nuko bajya muri page bazo maraundi ya mbere nk'abashoye kukubaka nk'inganda ni baba badati kora plan yo kugira uganda regional bafinanze kuri 5 babaguriye amakamyo baguriye amamashini bavyumva hanyuma bagende donc umuntu ntiyamufinanse ngo abe umiliyonere hanyuma bareke umufinanse ngo abe umiliyardere kandi umiliyardere ari wakoresha abakozi 100 amajana 300 kuko urumva ndiko ndavuga by'iterambere ntiwibagire icerekeye akazi abo bahinga batejebera kubaka inganda n'amamashini n'imiduga n'ibiki byose bigwiza akazi ababyize babaye benshi ngaha mu gihugu ibyo bigo bizaba bitabafise bishabakura mu Burundi hakuza kwiga ibintu yengu utacuronka akazi wize gukora matre mu Burundi hanyuma abo leta ikene cyangwa aba privat kene bo ngaha ugasanga nturimo ucuja hano mukiri guti ndabishoboye turi kumwe rero kujya bagize kuri page bagafata abantu atani mitahe bafise ntibabwire BMBC ngo BMBC ngo rondanga amashini ngo yo kubaka niba finance umuntu akora amashini yo kubaka mu Burundi amara ugenda hanyuma ngenda mugurire n'est-ce pas uko ndayiguze mu Bushinwa ikizimba kandi urumva ni umusi osea inde tado birengana ngo mataze ibikorwa byawe bizoca bihagarara hanyuma kuri ya modeli ya page rero bajya abantu umva nabyo nk'abigitega ko bose numvise ko leta yabahaye mutaherega biriko ndavuga muri makerenga havyarabaye mugabo ifo kitari intambwe abo bantu nibareke kuza baridoga ngo simfisiki niba kubite kuri projet ya 5 byo kuba finance kubagira des sociétés stratégiques
turi kumwe hari n'abakora ibindi ntobanzi jewe mugabo bashaka kwerekana yuko mu myaka 5 bakoresha abantu 1000 kwa bashara muri Kongo no mu Rwanda na hehe hose abo bantu leta nikoreyo ibaho kujya nyene yabahaye ibongere n'est-ce pas hanyuma ubitse ko n'ama societe atari mu Burundi ayo muri Jenny Matime amashantier naval ay amashure avyigisha ayo muri electronique iri avance nkabijya gukora by'igitega hariyo ama societe atari akora mu bya aeronautique mu bya construction automobile ayo ma societe kugira ubukene buze barahava mu myaka 20 buze bahavuye ayo ma societe nagirene nashigikirwa hanyuma niho umuhero w'ivyisi ibyo gukora ibintu waza ntacho zaduhomvye ntizadukene ivyo imashini bitumene umutwe mugabo mu kwindira kuza urumva abantu bakeneye kuba hakeneye akazi abafisa rero baje kugufinansa ngo baha akazi babikore novuga ko je forma novuga aro commande nkiya page natwe nkiya page turayikeneye kintu gisanga kije ego twega amadeni amabanki aduha amadeni kuko tuko turakura mugabo ari hano dushika ukavuga terega leta yaba yambaje kugira no kubaka amatinere no bake nibiraro vya rutura kuri nahangwa na hehe ikashira mu buryo ati ndabona technology nashira ndayimonta turi kumwe leta ifate nandi ma company asanzwe hari yubaka babaze tino ko dukeneye ibi ni bande bogira proposition y'ukuntu twoba turi independent mu vy'ibiraro mu myaka 5 seze engineer babaduwe ngaha bize babarusa amahera bakore de technology bagore ama machine ahada kurege mu Burundi bubake ivyo bintu turi kumwe ni ivyo bintu ndiko ndavuga hari ibintu privat ashaka gukora muri make leta nta kintu nakimwe yoshobora leta ishobora gusa kutwigisha no kudufinansa ibindi ni twebwe nico gituma igihe kimwe dutangura ino societe BMBC no muri 2020 dutangura bino vy'ibigwate je barambajije bati wewe none wabaye leta none BMBC yabaye leta ko muzanye kubaka ibigwate hari kwisose kugwa na leta sivyo cyane muri Afrika ho ari base economique mwaka wa mbere byatugoye wakabiri atugora ariko mwana ko tuko turashikiza igwata amajana ibya bintu bavuga ko bigoye ubikoze imyaka 5 ucugirane usanga ari musururu ibi bintu byose mwumva tumva ngo narigeze kuvuga ibya rigidezo aho bavuze yuko no kurepara abantu bigora ajya matrasomatere ipfuye bazana yindi mugo hari indihugu ipfuye bayirepara hakenewe gusa ko leta ishira mu buryo ishira abahinga ba rigidezo hanyane barahari babaho umwaka umwe gusa bazana abahinga babaforma nabandi ntibaza gusa bazikora mwaka myaka 2 baza bakizirepara baza bazikora shasha zijya transformateur urumva ukuntu ibyo kwikorera ibintu bifite agaciro twege muri BMBC umva navuze by'ukuntu twa ibya immobilier by'uburaro bwagutse abantu bavuga ati nta muntu ndabishobora mugo tukatuko turabishikako hamwe n'abanyamahanga bitangarira aba diaspora akavuga bati wow byashitsi wacu nta mutahe abanyamahanga baje kuzamo nimba byaje mu nyuma sivyo rero bisigura iki ibintu byose bigoranye ni kwera batabishize ku myaka 5 myaka 6 myaka 10 ngo bishe byikora hanyuma hari ama produit de finance aba privé ntihage umuntu abwira ngo muri ngaha mu Burundi wacu ibigo bikenye ngo nimwimenye ngo mwarize ngo ndabera mu mabanki ayo mpaje ariko ndavuga atari leta yashize nk'uburyo igira ama subvention ntibikunda kwaza kwigara kuba mu gihugu ahandi hose nabwe nini byakoze bya payeje bikarakonga ngaha ni kwera leta yashizemo ibushizemo muri zo ikagira ndisiri 200 mu madomene zoba nazo mu myaka 200 nabavuye muri mu bushona baza kuzitangarira hakenewe guhera no muri espace nibigenda byo bikorwa ngaha umva ari igihugu cyayi gukorera cyangwa yiguze ko canke ubura ko amadone bashaka bayagushije ku bandi abantu babyikoreye baca bafora hanyuma ashobora kudepansa amahera menshi kandi ibintu bizakama bikenewe urakoze turashitse rero ku musozo w'ikiganiro cyacu icanzo cy'iterambere twari kumwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC ari we yamutumire wacu ariko kandi mwumvise ni byinshi yayaze kuri kino kiyago twagiriranye no munsi Twego tuvuga yuko ibigute ni kubera iki ibihugu bya Afrika bidatera imbere ukaba wumvirije ikiganiro kuva ku ntango gushika giheri
muca mwumva ahantu ikibazo kiri. Abahinga baruzuye, abanyabwenge barahari, mu bisata byose barahari, ariko kandi ni iki gituma igihugu kidatera imbere? Kandi abakora ivyo bintu tubafise inyishu, tuzoza turabatumira ko abatumire kugira ngo batwagure, batwigishe, badufashe kugira ngo turonke ukuntu twiyungunganya canke ukuntu dushika kuri iyo ntumbero tuba twarihaye. Turabashimira rero kanya mwaduhaye. Caritas urakoze cyane, urakoze cyane kuntumira mu biganiro kidasanzwe. No hanyuma nzogaruka kandi urumva nkuno musi twiza ku bintu byo kuri bafite high level. Ego. Izi notion za high level urumva ntitwavuga ko tuvyumva bya entrepreneur byose. Ko tubitahura ni birebire, umuntu abaza imyaka 15 afonda ibintu byanka gushika aho bifata abafite experience ndende, kandi tudepanda kumenye tuzaturasuma natwe handi. Rero iviterambere bikenera iyo level rero irimwe ibiharu irimwe amapla y'ama societe, ikeneye abantu babahinga atabindi ibintu bibaraba. Tutagira ahantu aba scientifique n'abatekinicien n'aba biologiste n'aba physicien n'aba chimiste bubaha kujya twaha abanyepolitike, kujya ubona n'est-ce pas, kujya ba Elon Musk bubaha, kujya ba Jack Ma bubaha, kujya abanyamerika bajya badekuvura ibintu bubaha. Tutaragira ahantu uwo muntu abantu bamubaha nk'umunyepolitike, tutaragira ahantu uwo muntu afite ubwo bushobozi leta imuha amahera imurundako kuri projet ati kugira ngo uzane solution ituma twikrasa strategiquement Afrika izoguma mugabo hazogege Afrika iba society tunze, abantu baba bajya neza cyane, bafungura neza cyane, bideposa neza cyane, mugabo ibintu byose bagurira hanze. Rero abantu tuzatugurako bazoba bafise inguvu nyinshi cyane ziturengeye, bosha no guhagarika ibintu imwe denku hamwe udatelefona utagira iki, sivyo? Leta itaza gushira uburyo muri payeje bwishi yongera nk'amatiriyoni ahubwo. Hanyuma bakore indege, bakore imiduga, bakore amato, bakore imiti, bakore amashini avura ibintu byose kubera ku nguvu za leta. Bakore amabatterie électrique, bakore voiture électrique, bakore tout ce qu'on a besoin. Computer zikorerwe ngaha, resolution intelligence artificielle zikorerwe ngaha, robotique ikorerwe ngaha mu Burundi, izo bari terambere. Hanyuma akazi ivyo bijya navuze bibaye. Akazi twokine naguza ko kw'abanyamerika. Muri 20 kandi byakunze n'aka 15. Akazi umurundi okinaza kujya kw'abanyamerika. Muri Amerika ukora ubuzi butatu canke bune yufise nguvu. Kubera ivyo ni babitangwe kera. Leta irasubventiona ibintu kugira ngo kuva kera. Mbere barateze baranaruha. Kubera yuko amahirwe ni menshi. Udakoze muri bukora muri ibi. None ubu twenge bacu ni gukora mu burimyi, ni gukora mu kazi muri leta, muri numva twokwiga. Urakoze. Murakoze cyane, turageze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Cyari ikiganiro cyanze iterambere, twari kumwe n'umutumire wacu. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'ubutaha. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidaniririzomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo
rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.